Yeah, thank you. Hey. Come on. Ndambye nambe nukuri mutima njuruzuye numva nuzuye nge ariko turaza kuva kuri aho Paul tuza ngaha numvise umengo bana ari indirimbo vraiment nizo duha vraiment zibi bihe kuko umva nibihe bishasha umva byo gutemba vraiment mu ruzi rwa mpwemuye tushaka abantu bakizwe abantu bamenye Yesu abantu bature bakire Yesu nk'umwami n'umukiza wabo dushaka kubona abantu bakira abantu babohoka iyo ni ikintu n'amasengera misi yose kandi nabonye Imana ibikora mu biteramo apana rero ngo ibyo wacu tuvuga n'ikirundi uvuga n'icyongereza utavuze uvuga ukagenda hajya nta kintu kigoye nko kuririmba cyane kurongora indirimbo mu kirimi kitari kiwawe ni ikintu cyambere kigoye ariko nimba Imana ishaka kudukoresha mu birimi bitari by'iwacu abantu bagakira abantu bakakira Yesu abantu bakaronka guhishurirwa Kristo rero ni wa Yesu ne tugiye kuzana kugira ngo abantu bakira ico kintu mu buryo bw'umwuka amavuyo mu mubiri naho abafise ibitandukanye nibaza ko kizo bari gihe cyo kwiga ikintu gishasha umuntu aze mu mutima wo kwitega bano mutima wo kurorera no kuraba ariko ndazi ko ubuzoza wese yiteze guhura na Kristo ebana I'm telling you Yesu azoba ari hage live ico ndakizi vraiment kuko turagendana nawe mu buzima bwacu ari kumwe natwe cyabibaza ibihumbi bingahe duri hano hamwe umusafise Yesu wiwe tuzije kumupartage ni danger ega muri muhira man muri muhira ufite niko gusa nyene murabyumva namwe by'ubuzima rigiye butagutorera ni nka kujya kumugore adatora aho umugabo mutwara ariko so muhira ni muhira kuko nimba yindi uko turiko dukora bitandukanye no kuvuga iyi ni intango y'ibindi bihe byiza bigiye kuba kuko nta n'imyaka 10 izosubira kubaho ntagarutse iwacu si kwa turiko tuvuga si konsere gusa ari byinshi cyane dushaka gukora iwacu aha muhira kandi tuzobikora neza ndabizi kuko mu kintu je nkora imisi yose ijoro n'umurango muri bajya bazungu ebana Imana yadushize imbere baguma imisi yose bana Burundi kugeza aho baranyise ngo Burundi Dev je hariye bavuga Burundi Dev umunanike message email cyangwa ko presenter ahantu bavuga Burundi Dev kumvuga yes gumuvuga ubwo nyene ngomba so nuko abantu batazi ko nito NDUWIMANA muri Australie bazi ko je nito Burundi Day urumva so nukuvuga ico ni ikintu cyiza kuko abantu baca baza kuko byarabaye ige 2020 cyagiye ujya munsi wa mbere abantu benshi cyane ntigeze nibaza bacataka kugugoringa Burundi aho buri ari ibibazo byinshi bambajije bijanye mu Burundi ku buryo ukabona nyende bariko baje bashaka kumenya umva bambaza ibintu byinshi byakera byose by'intambara zose kuko baciye bagenda gusoma baraye ibintu byinshi ukabona quand même c'est bien ko bariko biyendesha gushaka kumenya iki kintu nawe cubizana ukababwira tugende rero so nivyo rero nibaza ko amaherezo yo mu inzira ni home cyese navutse mvuga icyongereza urumva Imana nkora igitangaza nibaza ko kugeza uyu munsi sinditora ndi muri eglise y'abantu bashika 1000 babona eglise yose kandi ndabivuge muri ubu buryo eglise yose kwingana bose kuva kwa mbere gushika ku banyu n'abazungu nisanga ndumwirabure jeje nyene sivyo gusa baca bangira kuba umudirecteur wa musique team y'abantu 30 na ushizemo n'abantu bagira sound bose hamwe ni 45 seko donc nije ndabarongoye to kandi ari ama system nibaza ko ni ibintu tuzoshobora kuvugana n'abayirije batandukanye byo kurongora ingene urongora ama teams atandukanye kujanye n'umuziki kyango eglise ishobora guhembuka bien ingabire zose zikuri atari umuntu umwe gusa ririmba ama dimanche yose oya tuzobifashanya